ikaze inyuma y'urukurikirane Imana yatuganijemo vyinshi ibitabo Pawulo yandikiye ab'Itesalonike icete ca mbere no munsi n'iteka ryo kujana namwe mu rugendo rw'icete ca kabiri Pawulo yandikiye ab'Itesalonike. Nyuma y'ikiringo kidashikana umwaka Pawulo yanditse icete ca mbere c'ab'Itesalonike akiri i Korinto mu ntara yagutse y'Abaromani bita Akaya, aca asubira kandi akandika icete ca kabiri c'ab'Itesalonike. Ukiravye aragarukana amateme muyo yari yavuze mu cete ca mbere, umuntu agaca yibaza mbega vyari bikenewe yuko mu kiringo c'amezi Pawulo aze yamaze kwandika ikindi cete, kuko uravye Pawulo na Silowano na Timoteyo turabandikiye, mu yandi majambo y'aba Sylvain y'aba Timote baracari kumwe na Pawulo hariya i Korinto aho yandikira kino cete. Biravye neza usanga ata vyinshi vyahindutse kuva aho yandikiye icete ca mbere c'ab'Itesalonike, ahubwo ibintu vyateye vyunyuka. Ingorane ishengero ry'Itesalonike yari rifise zari ingorane novuga zo mu buryo bubiri, co kimwe n'amashengero y'ibihe vyose, les problèmes internes, ibibazo vy'imbere mw'ishengero n'ibibazo bibaturuka inyuma. Vyose uko ari bibiri, ubwo bwoko bubiri bw'ibibazo nta kinini cahindutse. Bwa mbere ibibazo vy'inyuma ryari hamwa. Uravye ingene Pawulo asubira kandi kubatera intege ngo bashishikare mu gihe c'ihamwa bariko baracamwo, mu gihe c'imibabaro, mu gihe co kubabazwa, abatera intege ngo bashishikare. Urabona yuko ihamwa rishobora kuba ryarabandanije riba plus intense ku buryo vyari bikenewe ko bandikira icete ca kabiri kugira ngo batere intege. Ubwa kabiri, ingorane zo hagati mw'ishengero nazo nyene uziravye ziri mu buryo bubiri. Ingorane zijanye n'ivyizerwa doctrinal hamwe n'izijanye n'inyifato. Izijanye n'ivyizerwa duheruka mu cete ca mbere ab'Itesalonike barafise ingene badatahura neza ibijanye n'izuka ry'abapfuye. Aragerageza kubakosora kandi twaravyigiye hamwe ingene bibaza yuko kumbura umuntu apfuye Yesu Kristo ataragaruka ashobora gutakaza impera yiwe y'ibihe bidashira. Arakosora ico cizerwa atari ico, ariko usubira icete ca kabiri c'Itesalonike usanga nimba yarabakosoye ku bijanye n'izuka ry'abapfuye, ubu naho bafise ingorane ijanye na timing ryari Yesu Kristo azogaruka. Hari abantu bagenda bababwira ubwo kwa Yesu Kristo mu buryo atari bwo, ku buryo vyari bikenewe ko yandika kino cete ca kabiri. Ubwa kabiri nuko mu cete ca mbere urabona yuko hari abantu bari mw'ishengero ry'Itesalonike mugabo bashaka guprofita abatunzi bakeyi bari muri iryo shengero. Mwibuke Tesalonike c'est une grande ville portuaire irimwo aba marchands bari riche. Ishengero riraho biroroshe yuko bamwe biyita abakozi b'Imana batangura kudakora ikintu na kimwe ngo babeshweho n'abandi. Amera nk'uwivuga mu cete ca mbere, ariko iyo ngorane ntiyahagaze, irasubira kandi iki agrava ku buryo bikenerwa ko Pawulo asubira kandi kuridoma k'urutoke cane mu cete ca kabiri c'ab'Itesalonike. Rero biravye naho ari ibice bitatu, vyose bihagaze ku bijanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Igice ca mbere abatera intege ngo bashishikare mu mibabaro biteze ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mu gice ca kabiri ababwira ibijanye na ryari Yesu Kristo azoseruka. Ubwa gatatu ababwira ko tukimurindiriye ko agaruka duhamagarwa gukoresha amaboko yacu ntitube abanebwe. Ariko uravye teme ifatira kino gitabo cose ni ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero munyemerere mu mwanya ukurikira duhave duca turaba kino cete c'ab'Itesalonike mu gice caco ca mbere kigizwe n'imirongo 12. Bisobanura dukurikirana yuko uko arangije icete Pawulo arangizanya n'isengesho ku mpera y'igice kimwe kimwe cose, cari ca mbere, cari ca kabiri, cari ca gatatu. Rero mu mwanya tuca dukora imirongo 12 igize igice ca mbere, donc le premier chapitre de Pawulo
yandikiye ab'i Tesalonike. Murakoze. yemye bushoboka ntimutinye kuko so bimuhimbara kubaho ubwa